Simbizi raba uko yafukamye asega Natasha. Simbizi wasema vumba raba uko yasavye Natasha, uko yaseze Natasha. Ca wibaza ati mbega yafukamye ku mavi amusaba byari bimeze gute? Mbaze ndakubutse yuko Simbizi mu minsi yeze yakoze dote, mu minsi iza yiteguriye mariage gushinga urugo abana umufasha wiwe vuba cyane bagiye kubana. Yes, ni Simbizi wasema vumba yafukamye asaba Natasha. Ucaye waza ati mbega yafukamye ku mavi bimeze gute? Yes, ni Simbizi wasema vumba no kubwira neza yuko vuba cyane agiye gushinga urugo, hagiye kwitwa papa, hagiye kwitwa papa naka, hagiye kwitwa umugabo wa naka. Ati rero yasabye Natasha gute, byaje gute, byahereye hehe? Yes, ni Simbizi wasema vumba no kubwira neza yuko yakoze ikiganiro kuri channel yo ngaha mu Burundi, niwe ndavuga izina. Ni Simbizi wasema vumba yakoze ikiganiro akora hashtag kuri Natasha la Noma. Ni Natasha no kubwira neza yuko afise igiteramo tuza kugaruka ko mu kino kiganiro canke se mu kuyaga kwacu. Ni Natasha afise igiteramo cagakura. By the way, munyumvirize neza, ni Natasha afise igiteramo aho no kubwira neza yuko ari igiteramo kirimo professionalism. Ni igiteramo no kubwira neza yuko kizoba giteguranye ubuhinga, kizoba kirimo ibihangange bikomeye. Turaza kugaruka ku baririmbyi bazoba bari mu kino giteramo nubwo bataratangazwa, ariko je ndabazi amatwi asumira kamaze kubamenya. Narakubwiye ati nta handi uzokura amakuru atari ngaha nyene. Ya makuru abandi batinya kuvuga uzoyakura ngaha nyene. Ico nagusabye gusa akora subscribe kugira ngo uzozuriyumvira professional interview, uzozurahabwa update news, amakuru yizewe, amakuru atanu uzoyumva naha nyene. Ico nagusaba gusa kora subscribe kugira ngo uzurabona professional interview. Yes, nitubabwiza kuri Show TV, hahandi ukura amakuru ari update, hahandi ukura showbiz y'Ibujumbura naha nyene. Simbizi wasema vumba birangiye bamwemereye akana. Simbizi wasema vumba umunwa wiwe uramuhesheje akantu kuri mariage yiwe. Yes, ati vyagenze gute? Yes, ni Simbizi wasema vumba nkuko nabikubwiye. Ni kiganiro yakoze kuri channel ngaha mu Burundi, niwe ndavuga izina. Yes, ni kiganiro yakoze akora hashtag kuri Natasha abivanye n'igiteramo afise agiye gukora vuba cyane. Yes, ni Natasha no kubera neza yuko rero agiye gukora igiteramo cagakura. Ariho Simbizi wasema vumba yakoze ikiganiro akora hashtag ku giteramo Natasha agiye gukora ngaha Ibujumbura kuri Source Dinire vuba cyane. Yes, ni Simbizi wasema vumba. Reka ndagusomere amwe mu majambo yakoresheje. Yakoze ikiganiro acafata akantu gatoya ariko arashtaginga Natasha, aragakata agapostinga kuri page yiwe yitwa Simbizi wasema vumba. Reka ndagusomere amwe mu majambo yaciye yandika kuri iyo video, aribyo byatumye ashobora kwemererwa akantu na Natasha. Murazi neza ko Natasha kwemereye ikintu aguha akantu kaboneka, agutamwo biboneka. Yes, reka ndagusomere rero amwe mu majambo yaciye yandika akoresheje iyo video yari karavugamo Natasha. Simbizi birangiye bamutayemo. Yes, ni Simbizi nobwira neza yuko rero yanditse ati namye semerera ko abasani boheba concert zo kubale no sorry. Ni Simbizi yanditse ati namye semerera ko abasani boheba concert zo mu kabare no mu gukina imipira, no mu gukina imipira. Natasha arabikoze itariki 3 z'ukumunani 2024 kuri Source Dinire. Dushigikire impano ziwacu ataburyarya. Aje yandika ati menya neza iyo champagne yari karanywa champagne mu kirori yakoze. By the way, niho rero yaciye yandika ati menya neza iyo champagne ndiko ndanwa nta handi uzoyisanga atari kuri Hotel Club du Lac.
ariko ndakwibutse ko iyo champagne atariyo yayikuye, ibyo byose yakoze kwari kugira ngo karisabira by the way kwa Natasha la boss kwa Lanom, ariko ibyo yashakawe byarakunze. Yose ni Simbizi wa Semavumba rero no kugira neza yuko ibyo yakoze kuri we cyangwa se ibyo yareteguye kuri Natasha, ibyo yashaka kuri Natasha byakunze. Ni Simbizi no kugira neza ko kino kiganiro byoboneka neza yuko umukugikora yarafise icyo ashaka kuri Natasha cyangwa se yarafise icyo asaba Natasha Ranoma. Ndibaza mubonye ko afise itarike 3 z'ukumunani afise concert agiye gukora kuri Source du Nil, aho izoba irimo ibihangange. Ndaza kubigaruka ko mu kurangiza kino kiganiro. Bamwe mu basani bazoba bari muri ico giteramo barashobora kuba batangiye kuvugwa nubwo Natasha atarabipostinga, ariko amatwa dusumira azoba arabasani bavuye muri East Africa, za Nigeria, Tanzania, you know. Yes, ni Natasha yari amaze kubona ico kiganiro. Ni post yubaza amasaha 23 kuri page yiwe ya Facebook, ni nayo post ya nyuma yakoze kuri page yiwe, aho yaciye asimba acafata ya video ya Idris wa Semavumba acarayitora ipostinga kuri page yiwe, aho yaciye yandika ati ni post yanditse ko amajambo menshi, aho yaciye yandika ati kubera iki iyo umuntu avuze amateka ya Natasha abivugana ubwoba kubera gutinya abantu kanaka canke abiwabo baza gukomanta amakomantere negative. Abisikura neza yuko nawe nubwo yapostinze video yerekanye ko Simbizi nubwo yabivuze yabivuganye ubwoba, bivanye ngo nabi wabo canke n'abantu baza gukomanta komantere ziri negative. Aho yaciye abandanya ati ubivuze kubera inzara, ubivuze kubera ngukubite amakofe urazi ko neza Natasha agukubite amakofe y'amahera. Aho yaciye avuga ati ubivuze kubera inzara, ubivuze kubera ngukubite amakofe. No, erega nanje sije niremye canke sije nizaniye imigisha, nabibonye uko nyene. Umutima wanje wo gufasha, umutima wanje wo gutanga, umutima wanje wo kubona ibintu abandi batabona, sije ninde nawiremanye, ni Imana yawundemanye. Kujya izina ryanje rivuga ngenda wanka wemera utegerezwa kuvuga gusa. Mu bintu byiza byose uzosangamo izina rya Natasha, kubera navukanye umutima mwiza, nabo mu muryango baratangara. Rero mwikure ubwoba, ariko ikintu ciza mukivuge, ari ikintu kibi mukivuge. Ntuzovuge Natasha nabi kugira unezereze abantu baba bazi ukuri. Rero Simbizi mvirize neza, aka rero niko Simbizi yarakeneye. Yavuze ati Simbizi wa Semavumba wavuze amajambo menshi kandi n'ubwa mbere umvuga neza, rero witege commentaire mbi kuko wamvuze neza. Abantu barindira ko umvuga nabi canke uvuga nabi abandi abaririmbyi, ariko umvuze nabi witega amakomantere meza. Ariko kuri hajya nyene Natasha ni the queen, kandi ndakwemereye. Mumvirize neza akantu Simbizi yarakeneye, kandi ndakwemereye kuri mariage yawe, kubera uvuga umuziki w'u Burundi nabi canke neza, ngira ndakugirire surprise utazigira wibagira mu buzima bwawe. Ndakwemereye, ndakwereke Natasha wariwe, uhora uvyumva canke bikaguca mu maso, ubu bigire bikube ko imbere yawe. Hahaha Sibinsu ko nagaterima kunze gukoresha ahubwo ati Sibinsu. Simbizi yabivuze ico ndabemereye, nkuko mubizi mu muziki wa Natasha nta bucafu burimwo. Tuzokurikiza amasaha, kandi ico ndabemereye abaririmbyi bazoba muri affiche n'abaririmbyi mukunda cyane, kandi ibintu bizoba biri top.
muronke sound nziza rero muzoze kubwishi dushigikire umuziki wacu. Yaciye akora hashtag avuga ati batabikoze tuzovyikorera, acaba akora hashtag avuga ati dukunda ivyacu, acakora hashtag avuga ati the queen on the stage. Yes, mwavyumvise rero uko Simbizi yaseze Natasha, uko Simbizi yisabiye Natasha. Ni na Natasha wavyumvise ko yavuze ati wabikoze kubera inzara. Kuvuga neza yuko rero twitege ibyo azokora muri mariage ya Simbizi. Mbega azomuha amahera, mbega azomugabira inka, mbega Natasha azokora iki mu rubanza kwa Simbizi? Azomugabira Range Rover, azomugabira Club de Lac Tanganyika, azomuha miliyoni 10? Reka turindire kuri mariage ya Simbizi icyo azokora. Ariko icyo ndakwibutsa concert ya Natasha izoba itariki 3 z'ukumunani, ndayigutumiyemo, izoba irimo ibihangange bikomeye. By the way, muri video nza gukora ndaza kwereka abasani bazoba bari muri concert ya Natasha na Noma. Ntugende udakoze subscribe nimba wifuza amakuru agezweho, nimba wifuza showbiz yo mu Burundi, showbiz y'Ubujumbura, kora subscribe na hanyene.